Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abadandariza ibikoresho vy'ishure mu gisagara ca Bujumbura nk'amakaye hamwe n'imyambaro bita uniforme mu rurimi rw'igifaransa baridoga ko atabaguzi baronka ku rugero rushimishije, bibaza ko vyoba bitumwa nuko ivyo bikoresho vyaduze ibiciro. Murabikurikira muri ano makuru. Abacisha imiduga kwibarabara riri ku iruhande y'inyubakwa ikoreramwo umuryango utabara imbabare Croix Rouge baridoga ko ivyuma vyabo vyononekara, bababazwa n'ibinogo biri muri iryo barabara bituma ridahita neza. Idonido ni muri ano makuru, twongera kubaramutsa tubahe n'ikaze. Amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata c'ubudandaji. Abadandariza ibikoresho vy'ishure nk'amakaye n'imyambaro y'abanyeshure mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko atabaguzi bakironka ku rugero rushimishije. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa gatanu bibaza ko bitegwa nuko ibiciro vy'ivyo bikoresho vyaduze, aho nk'ikaye y'impapuro 100 yo mu bwoko bwa rukoko igugwa amafaranga 2,200 canke 2,200 mu gihe ku mwaka uheze yagugwa amafaranga yababa 2,000. Dorebe Ingabire yahaciye. Abo badandaza bavuga ko bashobora kuronka umuguzi umwe canke babiri gusa imbere y'umuhingamo. Basigura ko abaguzi bataboneka ku bwinshi kuko ibiciro vy'amakaye n'umwambaro w'ishure vyaduze. Tugereranije uyu mwaka no mu mwaka uheze turabona vraiment ko umuvuduko canke umurindi w'abakiriya si neza, kuko tubaza ati ni kubera hataragera k'abanyeshure bavuga ko amatariki bazoja ku ishuri, nayo muri rusangi abakiriya n'umuntu. Si ibiciro gusa vy'amakaye gusa vyoba vyaraduze, ariko ubundi bwo bw'amakaye ko yagugwa l'année passée siko ariko aragugwa uno mwaka yaraduze ko gatoya. Uno munsi turiko turadandaza kuri rukoko kuri 25,000 iduzene, ariko imwe ni 2,300. Mwaka uheze ikaye imwe yari kuri 1,900 ya rukoko. Abakiriya uno munsi ntibariko baraboneka kubera ingorane nyene sinzi. Mu mwaka uheze twaragiye kuronka abakiriya mu nyuma mu gihe amashure yari yegereje gutangura. Ku ruhande rw'abaguzi bavuga nabo nyene ko ibiciro bizimvye ugereranije n'umwaka uheze, bakamenyesha ko bibagora kugura ibikoresho vy'abana n'utundi twose twankenegwa. Bakaba basaba ko ivyo biciro vyogabanuka imbere y'uko umwaka w'ishure utangura. Amakaye arazimvye gose, arazimvye nk'iduzeni ya rukoko iri kuri 24, hariho iyindi banyeretse kuri 25. Urumva ntivyoroshe. Ama uniforme ari kuri 25, ay'umwana akuze byose vyaraduze gose, ibiciro vyaraduze. Tusaba ko bishobotse bo tugabanyiriza ibiciro. Hariho amahinguriro yakora amakaye, hariho amahinguriro yakora amatusi ya uniforme. Sinzi ko bodufasha bakaraba kugira ngo abavyeyi bose bashobore kurungika abana mu mashuri. Ivyo biruko mu gihe hasigaye igihe gito ngo amashuri atangure. Dorebe Ingabire urakenuye kuri iyo nkuru. Amashirahamwe y'abakozi bo mu Burundi ngo arababazwa no kubona umushahara w'abakozi bagengwa n'amategeko biharije utaduga, mu gihe ngo ingingo ituma umukozi ataduga amapete yakuweho. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kijanye no kumenyesha ibikuru bikuru ayo mashirahamwe asaba, kandi yanashikirije umukuru w'igihugu hari kuri uyu wa kane. Gilbert Nyawakira arongoye urunani rw'amasendika CSB avuga ko ayo mashirahamwe aharanira agateka k'abakozi abandanya asaba ko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro.
iterekeye ibohorwa ry'uturusho hamwe no kuduza amapete mu kazi kw'abakozi bari mu bagirwa n'amateka adasanzwe haraheze igihe kitari gito leta yafashe intumbero yo gutunganya ivy'imishahara muri iyo ntumbero yashimye ko kuva mu mwaka wa 2016 haba ihagarikwa ry'uturusho ku mishahara mu bisata bimwe bimwe kandi hafi nk'ibisata nka byose na cyane cyane n'ibisata bigengwa n'amateka adasanzwe nk'ikurikizi yaciye ihaba no kuvuga ko kuva ico gihe umushahara yari afise mu mwaka wa 2015 gushika no munsi bagihembwa no kuvuga ko winjiye mu kazi mu mwaka wa 2023 anganya n'umaze imyaka akora urumva ko haheze imyaka hafi 8 umushahara utaduga n'amapete ataduga turavye ivyo rero harabaye ikintu twabonye muri ibitegeko bigenga amafaranga leta izokoresha baratekanije yuko iryo bohorwa ryohaba kuva iryo tegeko ribitekanije rigenga amafaranga igihugu kizokoresha batekanya yuko bobohorerwa ayo mapete bagasubizwa mu butungane bujanye n'akazi ariko twarabirindiriye tubihanze amaso gushika uno munsi nico gituma rero twifuje ko tokigarukako na cyane cyane twagishiriza Sebarundi we ari washobora kugitorera umuti agabishikiriza ubushikiranganje bijeje canke kumbure akabutera agaciro. Mu gisata cy'inyubako tubandanya ano makuru ibarabara riri iruhande y'inyubakwa ikoreramwo umuryango utabara imbabare kwa Rouge ntirihita neza bamwe mu bahacisha ivyuma byabo bidoga ko ivyo vyuma byononekara cyane biturutse ku binogo byinshi biri muri iryo barabara bagasaba ababijejwe kurikora ni nkuru ya Toussaint Harimana. Iryo barabara riri haruguru y'ibiro bikuru by'umuryango utabara imbabare Croix Rouge yuzuyemwe ibinogo abagendesha imiduga ngo ntiboroherwa kuri cyamwo. Mu kintu kijanye n'iri barabara rya Croix Rouge no kuri sagaseshwa rumuri uwo munsi biragendekana gatoya ariko imvura iguye rirononekara kabisa hamwe n'amazi atega mu binogo biraho ugasanga tuhaca n'imodoka rero umva ipine iguyemwo barabara imvura yaguye ni barabara risa nabi cyane irarizamo gondo kandi murabona namwe uko nturisa hariho n'imodokari iyo zije gutora kutonto ngahaye hariho abantu basanzwe bafise amadepo iyo zije gutora nk'ibintu hariho nizo bapakira usanga zanatemvye canke nk'abantu basanzwe bapakira nk'abaduga muri rirare iyo umuntu hekara arengana hari igihe usanga bamuteye ibyondo. Aba bagendesha imiduga eka n'abahakorera bavuga yuko bahagirira ibibazo basaba abajejwe by'amabarabara gusanura iryo barabara. Twasaba nka leta umuvyeyi wacu ko yoraba iri barabara ikarukorera ikamera rigasa neza kanatindi urabona riri mu gisagara riri muri centre ville ibyo bavyiza rero leta ikoze ibishoboka byose ikarikora hanyuma rigasa neza natwe abantu b'imiduga tukahaca hameze neza kugira n'ivyuma tugendesha ntivyononekare. Nubwo biruko ibarabara rica hagati y'Ibanki Nkuru y'Igihugu n'ikigega cy'abigisha Feste ririko rirakogwa. Toussaint Harimana nawe urakenuye abarundi barashobora kuronka inyigisho biciye mu nkino canke mu biteramo bitunganywa bivugwa na Alfred Mugenzi azwi cyane ku izina rya Kigingi asanzwe akunda gutwenza abantu kubwiwe ngo abantu benshi bama baja kurorera ivyo bakora mu ntumbero yo kwinezereza gusa ariko mu nyuma bagasangamwo ubutumwa bukomeye. Igiteramo citwa Kigingi Sama Comedy 2023 kikaba ari igiteramo giteguwe neza kiba buri mwaka kikaba kigeze ku nshuro yaco ya gatandatu akaba ari igiteramo kizoba itariki 20 ukwezi kwa munani
Nyandagaro 2023 mu kibanza c'ikigo c'abasirikare bita kuri Messe des Officiers Garnison Bujumbura kuva isaha 9 muhingamo. Twatanguye muri 2016 tugeze ku ntambwe twe tumaze kubona yuko abarundi bakunda ivyo turiko turakora iyo uwo mwuga mushasha wo gutwenza abantu kandi dusanzwe tuzi neza ko ari kuva kera abarundi bakunda kunezerwa. Hanyuma rero biba ngombwa yuko turondera ikibanza ciyaguye kuko ntivyari bigikunze yuko dukorera mu bunywero buto buto canke mu masare mato. Benshi bazi yuko ari ukuza gutwenga gusa, nibaza yuko nubwo tuba turiko turashiramo ivyo bintu byo gutwenza ariko hategeza kuba harimo ubutumwa kujya muririmbyi yicara kiyumvira kandika. Harimo ubutumwa budasanzwe rero, harimo ubutumwa bujanye n'imibereho y'abantu bwa misi yose, ivyo benshi bikunda no kubanezera, ariko cane tugashiramo n'impinduka y'abantu, ibyo bita mu Gifaransa changement de mentalité, ibintu bimwe biba kugira abantu bakabona ko ari bisanzwe, ariko ugiye kubimwereka imbere y'abantu bagahita babona yuko atirego bwa bundi ariko avuga jewe, bwa bundi ivyo ni jewe, ivyo no muvyeyi wanje, ivyo ni naka, bikabafasha nabo kuza barahinduka. Uyu mwaka rero twashizemwo abakora ico kintu cose cerekeye gutwenza abantu, ariko dushiramwo n'abandi, no kuvuga abakora ivyese, hari abaririmbyi, dushiramwo abatamba nkuko babivuze batamba abantu bikabanezera bagatwenga. Ico kintu cose coba gishobora kunezera abantu, harimo n'abavuga amazina. Haniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.